Ariel wayz kaze kandi mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi aho novuga neza yuko ari inshuro ya mbere ushitse nga mu gihugu cy'u Burundi ndashaka kumenya Ariel wayz yumva gute kubona ashitse mu gihugu ciza cy'u Burundi. Ariel wayz abaririmbyi bazokorana igiteramo arabazi neza yabiteguriye gute? Ariel wayz ndishimye cyane urakoze cyane nishimiye kubona mwese muri ahangaha ndashimira media yanyu kuba yafasha kanyi kaza kunyakira ni by'agaciro ikindi abahanzi barimo bazamfasha gususurutsa abarundi ndabazi nagize akanya arabona insanzwe nzi D1 nansanzwe muzi Dramati na insanzwe muzi wait ni benshi Thompson you know yeah Arnovich Fik Familia yeah La Familia you know both nafashe umwanya ndaba checking out and I really like what I saw so I'm very excited harashyushye ndashyushye urashuhiwe nukuvuga ngo ni imiriro and ikindi kintu only good music. Ego rero kandi uraje mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abanyarwanda bagenza baherukino ndetse hariho nabagiye bitameze neza. Wewe witeguriye gute nta kibazo n'amahoro menshi Ariel? Njewe na mahoro ni experience yanjye ku giti cyanjye ngiye naje kubaha show naje gutaramana namwe. I'm here to make friends. I'm here to make more fans. To connect with my fans. So everything is positive, no matter what happens. Yeah, I'm here. Ariel wayz murahawe ikaze mu gihugu cyacu Burundi nibaze neza yuko mwashoye kwakirwa neza kandi cyane akabazo kanje nibaze neza ko karaba ku bikorwa vyawe cyane abarundi barakwiteguriye bimwe bihagije bivaye no kungene bakunda ibikorwa vyawe. Ariel wayz witeguye gute guhasho abarundi mbega abarundi kwadugura no mwanya abumva iki kuva kuri Ariel? Bitegure amajwi meza ariko ntibishinge ibyo mvugisha atagira ngo ko mvuga saraye ntabwo nzaririmba neza. Bitegure vocals ziri on point, bitegure vibes energy, bitegure kurya show nanjye you know nagari nyine nabo ndabakeneye kwabona. Yego tukiri ibikorwa Ariel ko Ariel nyuma y'igiteramo aje gukorera hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nta korabo ashobora kuba afitanye n'abandi bari ibyo barundi ngaha? Ntago zabura ni nyinshi cyane abantu benshi bakorana nabo. Yego tugire ku bikorwa uheruka gusohora EP ndetse ubona neza ko ari nziza ariko bivanye na chat trending iyo biriko ubona neza ko abarundi yarabashikiriye cyanke hazava habashaka kintu usanga uri kurikorana kuri stage abafans batari kwaragutabara bivanye ko indirimbo zikiri shasha. Well twe nk'aba artiste ibintu byose birashoboka ariko ni impamvu naje hano abatabizi babimenye. Yes, nk'umunyasuku cya Flavor Landrypromoter sinakubwira ngo ndakubaza ikibazo ariko ndashaka utumirira abantu utugira akantu kazomotiva abantu kugira ngo bazoze Rovenef kuri cha dedite. Good luck baby nubwo wandetse vuba huha let me hope you kugikunda like I do tell me now speak louder like I do. Yeah, John vuga kuri ico kibazo mu mbajije uno mubona ngaha no umwe mu baririmbyi b'abarundi akabagizwe akaba ari mu mugwi witwa La Familia akaba ari nawe yamfashije kugira kino kintu gikunde uno munsi ibintu biba bimeze nkuko muri ko murabibona ariko kandi akaba asanzwe ari umuririmbyi kandi abikora neza ndetse akaba asanzwe ari kumwe na mugenzi we Shinobi akaba yitwa Shinobi umugwi w'abarinzi bafise umugwi witwa La Familia ariko ni babiri ya n'abarinzi babiri nibo bamfashije kugira bikunde bisigure ko nibo bashora mari mu Kinyarwanda nibo banyamitahe mu Kirundi. Ndasuhuje abanyarwanda bivuze mu Kinyarwanda mbo hamani twa Haston kuva mu itsinda rya La Familia ndirimba n'umugenzi wanje twa Shinobi ya twabashe kuba twofatanya narandi kugira ngo dukore iki gikorwa tumire Ariel kandi tumenyesha abanyarwanda bose baba mu Rwanda cyangwa abarundi bakurikirana izi mbuga tubabwire ko turabizeje yuko mu minsi iri imbere dushobora kuzoja bakatwagenda mu Rwanda tugategura igiteramo kizohuza abarundi n'abanyarwanda tuzobikora
kugana ku musozo ariko nta kibazo ntitwasoza tutabajije Landrypromoter urumwe mu bahanzi nako mu promoteri b'i Burundi bakomeye ndetse abanyarwanda bamaze kukumenya ugenda wakira abahanzi batandukanye mu bisata bitandukanye uratekereza iki wenda ku muziki w'u Burundi urawubona hehe cyangwa se iyo abanyarwanda baje hano ishusho ubiha mu muziki w'u Burundi niye kubganje ishusho mpa umuziki w'u Burundi ni ishusho ry'ibendera ryacu giza ry'igihugu iyo riko rirahungabana akenshi mbabona umuririmbyi w'umurundi kuko nimba uze amabendera meza dufise muri East Africa uburundi bwacu burimo rero yibendera ryacu ko rirahungabana nanjye amabara ryayo usanga rihungabana neza niryo shusho mboramwo abaririmbyi b'abarundi ikindi naco mbonye umuririmbyi wo mu Rwanda je ngayo iwacu mu Burundi kubganje ndaryoherwa kubera ko ni ubusabane canke ni ukunywana hagati y'igisa c'imyidagaduro cyo mu Rwanda n'ico mu Burundi kandi mu Burundi haragendwa mu Burundi hari amahoro mu Burundi dukunda ambiance turaryoherwa cyane abanyarwanda ko baratwumviriza mbere n'abanyakubaho bacu basanzwe barongoye igihugu baherutse gucisha ku mbuga zabo bamenyesha yuko uburundi bwacu ari nyabagendwa aho ubona ko n'imipaka bayuguruye abanyarwanda muze muri benshi tuzobakira neza twe turakunda kuryoherwa ni nkuko hari n'ibindi biteramo bitandukanye abarinzi b'abarundi bako barategura muri ico gihugu sino mu Rwanda gusa za Tanzania hose nanye n'icubahiro wacu mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ni wasanzwe waramutswa East Africa Community ndagushimiye cyane my brother ndabakunda cyane Landrypromoter ingo gatoyi mu bisanzwe twe dusamikiye hagufi dusamikiye ago hafi ariko hari ibintu bimwe dushaka kumenya kuri Landrypromoter Landrypromoter byamutwaye uburyo bungana iki kugira azane uno mwigeme Ariel wese ntivyantwaye uburyo gusa vyantwaye n'umwanya munini wo kubaka izina asante tumira abantu bazozere tumira abantu bazoze Rega zunguruka katere Freshman, umuvuga ukiri ufite mikro yawe ari umuntu afite mikro yawe uyu apana uyu aroyi arundi hayi mikro Landry yaruzuye my brother do you my brother Landry Landry,